urya muntu w'inkoho nyene nta kindi. Kandi nabo kugira bashike hari ibiganiro nuko bafashe inkoho kugira bagende Arusha. Rero ibiganiro ntibazovyemera kubera barananiranye, isi yose yarabagerageje, banki muri twavuze ko yaciye, ibiganiro vya Mukapa vyarahabaye, gushika aho bavuga twe baravyanga ibintu vyose, baravuga bonyene umuntu azoturusha inguvu niwe azodukura. Reverendo ndanamukunda wewe arabivugisha n'ukuri, igisirikare gikura ikindi, nta kindi kintu kizotuma basutama atari umuntu w'inkoho. Rero ngira biratahuritse ivyo, kandi niho bazokwemera n'ibiganiro. Ntuzoza uvuga amajambo uza iki udafise les structures ziri organize kandi zicitswe n'imbere y'umuntu w'inkoho. Kandi n'abariko baraharanira ibintu vyose cyangwa n'amasosiyete civile azokumvirwa nuko uyu muntu w'inkoho wa Red Tabara ukoze neza, niho sente zizoshobora no kumva ibintu byabo. Gira turumvikanye ngaha. Yavyumvise reka twakire rero, reka twakire twaronse umushitsi mushasha. Ni Rabil DGT, turaguhaye ikaze. Rabil DGT. Rabil turi kumwe ko nariko ndakubona wugurura micro. Rabil Rabil ngira ngo ntiyabonye yuko yari yasavye micro. Reka ngarukane King Byaro, reka tukwakire kandi hanyuma uze utuje nuze uturenza induru. Ndabona yagiye, ariko twari tumuhaye umwanya nukuri. Nundi wese yumva afise ikibazo arashobora kuduga akagira ico ashikirije, akagira ico abajije. Bino biganiro nico gituma tubikora, kugira ngo twigishanye urugamba rw'abatabazi. Ikintu ca mbere je cantumye mvugane ko maze kumenya urugamba rw'abatabazi ndabikoze iki. Navuze ati ndagiye kuvyigisha abarundi, kuko bavuga ko vyinshi, mugabo nkavuga ati none ko atari vyo nsanze indani, ko atari vyo numva, reka dushire ibiganiro tubiganire, kuko nejo abatabazi bakinjira mu Burundi bakagira aho bafashe, bakagira abarundi bakumva ati abatabazi bari Burundi hariko haba ibi na biriya. Abarundi barakeneye kumenya ati ni bande, baharanira iki, kuko hariho ababa bariko bumviriza CNDD-FDD ikababwira abatabazi kutariko, ikababarira Red Tabara bakorana n'u Rwanda rubari inyuma, bakagomba kugabanya inguvu z'abatabazi. Reka nteze uravyumva. Gege banzurindira uzobukoze. Igituma dukora bino biganiro ni kugira ngo dukureho ububeshi bwinshi buba buhari. Hari abantu benshi babeshera Red Tabara. Red Tabara nubwo twe tuvuga duti turi resistance pour un état de droit, twe duharanira intwaro ibereye mu Burundi. Hariho abarundi benshi baterekwa na gato Red Tabara. Ashobora kuba arabumva CNDD-FDD bakavuga ngo Red Tabara yashizweho n'u Rwanda ni Kagame, bakayibankisha gutyo, kandi ico Red Tabara iri kiragwanira ari ikintu nabo nyene bakeneye. Hariho n'abandi bantu baraba Red Tabara bakayibonamwo abahutu, nabo bakibonamwo abatutsi, bakavuga ati Red Tabara ahubwo Red Tabara ikorana na CNDD-FDD. Kubera iki? Kubera ko babona CNDD-FDD bakayibonamwo ubuhutu, bakaraba Red Tabara bakayibonamwo abahutu, bagaca bavuga bati Red Tabara wundi ikorana na CNDD-FDD nikunda abatutsi. Ni ukuvuga ko si urugamba rwacu. Ugasanga bo nyene barabankishije abatabazi, kandi ico abatabazi bagwanira arico nabo nyene bashaka. Nico gituma dukora bino biganiro, kugira ngo abarundi abaza kuvyumviriza bino biganiro n'abavyumva vyaheze canke bakahura na mwebwe mwabikurikiye, mumenye neza mutahura yuko urugamba rw'abatabazi rwa Red Tabara ni urugamba rukozwe n'abantu bakunda abarundi,
bakunda abarundi cane, bakunda uburundi cane, ahubwo bavuga bati tugire igihugu ahubwo tunacitangire, tuzocitangira, turacitangira, twasize benshi inyuma, ariko abazoshika bose bazoshikana intwari ibereye. Abarundi rero tuza kubabarira kugira mubamenye, mubakunde. Jeco nipfuza nuko mubamenye d'abord, mubamenye, mubakunde. Ujya Bayaga atwara Rede Tabara, mumenye ko hari umuntu witwa Bayaga. Mbega ni kuki muzi Makenga? Ni kuki muzi mwamenye Makanika? Ni kuki mumenya abagwanyi b'abandi mutamenya abagwanyi babatabara b'abarundi, kugira mumenye yuko ari abarundi nkanje, n'abarundi birashoboka, n'abarundi kazi, kandi muravyumva ko niyo tugize ibiganiro murabona ko urugamba rw'abatabazi icambere na mbere ntituri mu bwoko, ntituri no mu gitsina. Nuko vuga ko umurundi n'umurundi, abo umurundi kazi, abo umurundi w'ibururi, abo wo mu Kayanza, abo umurundi wo muri CNDD-FDD, abo muri MSD, turabarundi twese dukeneye intwari ibereye mu Burundi. Ndabisubiramo, kugwanya Rede Tabara ni ukuvuga ko uharaniye akajagari kari mu Burundi. Kugwanya Rede Tabara uwongera ugwanya na CNDD-FDD, hoho je mbona ari ugusamara kwa mbere bibaho. Bino biganiro tuza kubikora kugira ngo tugukuremo gusamara. Ego ngira ngo birashoboka yari afise isha agomba kongerako. Badukanyuma. Ego tutuge kwijambo 2015 twese turayize abari ngaha. Nari nkweze gatoya akabazo babajiye Kingston 88 mbega ngo leta barabona imwe twagwa na Sinduhije ije maze kutsishira kwayo. Ndabonye message bakibaje Kingston, hama rero akaja mu jina nagira mvugiga kamwe ndondeza sa ndakumva. 2015 jewe ndahamya yuko abarundi atawashize mu ibarabara ijana kwijana bumviye ibwirizwa shingiro, baheza baje mu ibarabara. Hari twa dufise umuntu rero, dufise umuntu umuopoza CNDD-FDD, umufune ari Gwasa. Yenda kunda kudomako abafuneri baragini barabara gose n'abasendede bamwe nga bica bihera byitirira ngo urumva uniyamigumuko kumusaga ngo hehe. Mugihagera Imana ntirenganya, hagiye hatogwa abitavye Imana, je sino biti biziga, abitavye Imana bishwe na CNDD-FDD abafunere, harimo n'abatutsi, harimo n'abahutu, harimo n'abamama, harimo n'abapapa, harimo n'abamesha makuru, harimo n'ibiki, nta kibitakoze. None ko bajya abantu bari bishize hamwe muri 2015, uwo mugambi namwe iwanyu, iyo nzira kwishira hamwe y'abantu bose, umuhutu, umututsi, umutwa, umusendede nawe yabayihevye, umufodebu iki, yumvise imigabo n'imigambi yanyu muramwakira. Rede Tabara iruguruye imiryango, iruguruye, turaguhaye karibu. Umviriza, turaguhaye karibu. Umuntu wese azi ko akeneye intwari ibereye mu Burundi, Rede Tabara ntiraba ngo n'abahutu, ngo n'abatutsi, ngo n'abatwa, n'abagabo, n'abagore, n'abari muri MSD, n'abari muri CNDD-FDD, n'abari muri FNL. Abarundi bose bafise ku mutima yuko intwaro ibereye ariyo ishobora kuvura abarundi, ishobora kudukiza,
arahawe ikaze. Hanyuma ivyo kubaza ati Red Tabara itwagwa na Sinduhije, ivyo ni ibintu nagisubira muri bivugwa. commentaire jewe Ivyo ni ibintu ntabwo ndondetse bivugwa. muduza ahubwo abarize ibibazo ngaho hejuru ase ibibazo Ninde byinshi yabibajije? mwezi Arahawe ikaze. Mubaze ibibazo Arashobora byinshi. kuduga naza baze ewe aba bose bariko baravuga ngaha naze atubaze ngatumwishure nta kindi no naze aduge abaze. Ikibazo nuko erega hari habe abigira ngo bafise ibibazo badafise ibibazo. Hariho ubona ukabona nyene yuko Red Tabara iramutera ubwoba, ariko twe turi ngaha kugira ngo tumuhumurize. Kuki Red Tabara gutera ubwoba? Kuki utegwa ubwoba n'abarundi baja hamwe bakarondera intwari ibereye? Kuki wewe wumva umenga intwari ibereye ni ikibazo kuri wewe? Urumva hama kubaba bariko barabaza ati Red Tabara ntitwagwa na Alexis Nduhije. Alexis Nduhije ni president w'umugambwe wa MSD. Ni president w'umugambwe, hanyuma umugambwe MSD ni wo mugambwe w'abarundi. D'abord mumenye ko abagiye kutanguza Red Tabara harimo benshi bari muri MSD. Hanyuma umugambwe MSD ni wo mugambwe wonyene w'abarundi umaze kwemanga. Alexis Nduhije akavuga ati abatabazi Red Tabara ndabashigikiye, kuko wenye yaravuze ati nuwofata ibuye ngo agiye kuyitera kuri komine Ryansoro, avuga ati ndiko ndagwanya CNDD-FDD ndamushigikiye. Kandi ivyo ushigikira yuko ashigikiye Red Tabara, ivyo sagaseseshwa rumuri. Yabivuze kuva mugiye mugasubira inyuma muraza gusanga no kuva muri 2015 ariko aravuga ko abashigikiye. Mugabo Red Tabara uyitwara nabonye anditse muri commentaire ntibamuzi, yitwa Bayaga Don Darcy, numusirikare. Red Tabara n'abasirikare, nta kuntu umusivile ari watwara abasirikare. ivyo mu bitahure Red Tabara ndondetse wiki ahubwo mwezi yatawe ahubwo munyakirira ahubwo n'umutabazi aba commentaire mwezi nguciyumviro canyu ngo sinacase ngo CNDD-FDD nitembe harageze. nakire ndabasabye karibu nukuri hewe CNDD-FDD nitembe temba harageze aho nukuri abarundi bararushe nabaje. Burya rero ndababarira ikintu kimwe, abantu barindiriye ubutabazi rero nyabo, abantu uvuga uti baracinyijwe. Muntu no musi uri muri CNDD-FDD haraho nicara nkanakumvira n'ikigongo, ariko bibaza bakagutwara hinga gatogege. Muntu uri muri CNDD-FDD bakagutwara ngugiye mu matora, ngugiye gutora CNDD-FDD, ugashika karata yawe yo gutorera ko bamaze kugutorera, bagaca bakubarira ati zana n'urutoki udumbike ngaha aye mu rangi usinye ngaha ko watoye utanahawe n'uruhusha rwo gutora. Bakakubarira ati ambara umupira, turaguhaye umupira uno munsi uraronka umupira mwiza, ucuja mu gikorane uyo mupira ntuzosura no kumeswa kuva uronkeye kuko nta mazi ufise. Uca ugenda bakora tuzobashiririza bakuririmbishe ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Umwana wawe ugende kwishuri usanga bamutwaye ngo ari mu biswi vy'inkona, agende kuvuga ibintu uzi neza ko atari ivyo, kuko no munsi abasende David bajya baba bari mu stade baba bari he ugira ngo nibo baronka ifumbire haba namba, ugira ngo bo igitoro ngo barakironka haba namba, ugira ariko no nadukeyi yoshobora kuronka. Urumva naduke yoshobora kuronka, baramubarira ati ubanza gutayayira abatware. Gutayayira abatware niko ku bukoroni vyari bimeze. Gutayayira umuzungu ugenda umutambire, muramaze kubabona ingene bariko bararamutsa umukuru w'umugambwe canke bariko bararamutsa president, ingene ubu bari kurba akunama akumva yo napfukama ngo ariko arapfukamira ngo umukuru w'umugambwe
bakagenda ngo bagiye kubatambira bakabambika ibintu bitagira umutwe n'amaguru bakabatwara mu manama bakabambika impuzu zisa n'igitambara cyo ku meza zisa n'amarido bakabashira mu bintu bitagira umutwe n'amaguru ngo bariko bashigikira umugambwe ufite jenzi yuko mu basende DFDD benshi akabonge karabishe ariko kujya bababariye abandi barababariye ati uwihenda kavamwo urumva uwihenda waramaze kwinjira nimba warinjiye mu mugambwe uwo mugambwe bikaguviraho kuronka ako kazi ko kuja kwigisha kuri primaire ubundi ni amashuri wize ubundi ako kazi wari kukaronka mugabo kugira ukaronka wabanje gushirira urere barakaguhaye barakununuza bakakununuza no munsi bagutwara amahera yo kugira ngo ugende kwigina intsinzi y'umukuru w'umugambwe ejo bakagaruka bagutwara amahera ngo uje kwigina ngo umunsi mukuru w'abagore ejo bakagutwara amahera ngo ugende kwigina iki ugenda kwigina ibintu bitagira umutwe n'amaguru bizi neza ko mu buzima bwawe bwa misi yose ataco ubibonako bagaca baza bambaye bobo bazana ariko mumaze kubona nk'ujya mu president w'u Burundi never nta soni na zike afise zo kugenda atwaye bajya abana biwe bazohava bagwara n'ingwara z'umuvyibuho akagenda abana biwe baravyibushe urumva biranabatera n'ikibazo ukungene bavyibusha bagaca bagenda ngo bariko baratanga imbombo bariko baziha abana b'abarundi uduhuzo twabatabukiyeko batagira amazi bicara kwibuye mu ishuri hakwicara ku ntebe umwigisha atakigira igitabo na kimwe mu ishuri akabigisha abigisha ibiki umwigisha wenyene akarara mwijoro ngo ararirondo ubu hariho amaprovinsi y'u Burundi umwigisha ngo ararirondo ngo arindiriye rero dutabara yava ku irondo agaca azinduka agenda ku kazi bagaca bamuhemba nica ntikize urumva bagaca bamubwira ngo agende gushirira sende DFDD nibo bantu barindiriye abatabazi ndanabumvira n'ikigongo muntu je niyo mbonye n'umuntu yitwa ngo n'umusende DFDD ariko araza yivumbagaza ngaha mu makomantere ariko agenda mu makomantere yandi nukuri narabivuze ndatwenga nkawera ariko mu nyuma nkumva ndanamwumviye n'ikigongo nkavuga ati sindanagutuka genda gira screenshot ugende wereke abakugaburira ubereke ko wakoze akazi kawe kubera ko baragutuma uja gukora amanyembwa ngo kugira ngo bashigikire ako nakagaye n'abarundi nkatwe turakeneye igihugu gihiteka umurundi nkuko bisanzwe ntuteza kuja gutayayira umutware n'umukozi wawe umuntu atwara ahantu abarundi ahembwa amahera y'amatagisi y'abarundi ahembwa n'abarundi ubundi ari ku kazi akorera abarundi ariko bo barakurungika kuja kumutayayira ukamutayayira ubu bibona neza ko nta nica ariko araguteza imbere nta nica ariko arakora gikwiye ku buryo woja no kumwigina ubundi abagumya banga iyaba yari abantu bahiteka bo batumiye kuja kwigina ko mituwere y'abarundi ubu iriko ivura ingwara nyinshi gusumba uko vyahora ubundi bo batuma kuja kwigina yuko ubu abarundi bariko biga ku mashuri meza ubundi bo bahamagara bakaja kwigina yuko hariho umusesekara uri kuraza mu Burundi kubera amahoro yaje aho ni wovuga ati bariko barabaga teka kabo ariko ubu uye imyaka ingahe iraheze babahamagara kuja kwigina ubusa nukuvuga ukava muhira uzi neza ko hasize inzara ukagenda mu gikorane ukagenda umukuru w'umugambwe yabatumye ko ukagenda ugatayaya ugataha uzi neza ko ibibazo byose wasize muhira utashe ubisangaho nta na kimwe kiriko kirakenyuka kandi ntibizokenyuka ejo ariko bakakubarira ati shirira ngo genda ngo mutuke ngo bariya ninya Burundi ngo ndondeza ninya Burundi ndondeza onye commentaire ya CRC ibintu reko arandika Raywan CRC bariko ngo n'Uburundi mu minsi ngo buraze buza oya ngo wewe ngo ntuzogaruka i Burundi buraze ngo buza ngo kubatira aho muri nabanza gende kwiga kwandika umviriza ngo ndondeza ngo ntuzogaruka i Burundi ngo Burundi kuko ngo
Ngurika inge namubwire ndamwishure mu kibanza ndakubwira ikintu kimwe ka cya CRCT jewe ngo watwaye ngo menshi ngo besha ngo benshi ngo besha abatariye nirindazi inge namubwire inge ndamwishure kuri ico kintu CRCT nimba uri kuranyumva uye ndondeza jewe sinamumenga ku mihanda ni inshuti yanje dufitaniye lien de sang ya uragarutse kandi nturanyibwira mbeko nakwandikiye Gapuma ntunyishura nagomba ivyo tuba twiganirira muri DM ariko mbona ubivugira hejuru ntarakumenya bon uranyibwira uranyibwira unyishure basi tumenyane Pamela, navyuzi iki dufana je nawe. Pamela. No, sindakubona sinakumenya. Pamela makuru Pamela. Erega atabanza uri gato. Ata mon frère, banza uri gato. Hinga gato macungu hinga duheze na Puma. Ce tukugera ko Puma reka uzoza muri DM tumenyanire yo tugume ku kiganiro. Wow. Macungu karibu ntabyibagira Pamela makuru rero egege ucugaruka ego reka twumve Macungu monsieur Macungu twavuganye ni mu Rwanda arambwira ngo uyu muntu amuzi ngo ni Mukakagenda twabanye hano imbere ko bagera muri Canada none undi uri Mukakagenda oya sindi Mukakagenda okay mwarahukanye rero sindi Mukakagenda kagira mwihakanye none sindamwihakanye umbajije ikibazo ngo uri Mukakagenda je sindi Mukakagenda uri baby mama wa Kagenda baby mama wa Jendi baby mama wa Kagenda baby mama kuvuga abantu bakutani abana ni gute abantu baba bakoranye bariko baganira ibibazo by'i Burundi wewe harwanze kumenya okay wowe ni gute unezwe no kumenya se w'abana banje canke n'utari se w'abana banje ariko ni kuki abantu mushobora ko erega aha uri mu bantu urabizi umbabariye gusa ni karigati karagaciye natangaje byarantangaje kubera iki okay waheje gutangara ufise ikindi none ugomba kuganira ko kuvyo tuko turaganira canke ugomba umusaza Puma ayaga hamana ndabumviriza indako hari ico nobigaho aho birahagije ko urakoze numunkoro ndabasajye numunkoro oya nyene none ufise ariko hari abantu ibibazo ntitubisangiye none turetse kuvyo kuganira ku bana je navyaye we ntiwawumenye uyu muntu igihe twe naryoze oya ndi musheshe ngaha uyu ntawanze uyu ntabwo yaramenya ntawenzi none Macungu hari ikindi ufise uza kuganira ko ku bibazo tuko turaganira ko vy'u Burundi canke inyishu wayirose byo muyaga biraryoshe kumviriza ariko kubishira mu bikorwa gusa mumaze imyaka hafi 10 n'ingahe mubishe muvuga kuri TikTok muvuga hehe atari bikorwa birimo so nje ahantu habaza n'ibintu action ibikorwa ushaka ni ibihega Macungu none reka tuvuge ishuri nka uwahoze ari papa w'abana canke umugabo wawe ndamuzi imyaka 3 muri TikTok ariko nta birahinduka ivyo twariko turavuga rasa monsieur Macungu ivyo tuko turaganira ngaha turiko tuganira ibijanye n'urugamba rw'abatabazi rwa Retabara Retabara kuravuga twa turiko tuganira Retabara nibo bitwa abatabazi turiko tuganira ivyo kubohora igihugu c'u Burundi wewe ni gute ufise ikibazo c'abana banje canke rya se wabo ariko ubiravye igihugu aho kiri ivyurumva yuko ari vyo nivyo woduka kuganira igihugu kirabashwe Puma kwege uje nivyo kubera ko ugomba kuganira ivyo oya ndatanga igihugu kirabashwe none kumaze imyaka 3 wumva Kagenda wumvise Kagenda maze imyaka 3 ariko aganira Retabara oya nugambe ndayumvise
sinari ndayizi Okay. Red Tabara Icara rero wige. Icara rero wige urugamba rw'abatabazi. ndabuse ntunkobere Hanyuma kandi hano yageneye ahubwo Moa ndagusavye ugaruke gato yishire ku rukato. oya badiri ndagusabye Linda, reka tumwumvirize icyo yaga. muri Irani na Israeli bimwe by'imiriro ndazwe nza kumurindira wowe murindire tu Moa washirako akaririmbo uzoba ukoze. je namutoye umviriza Yego birashoboka. Puma ego reka tumira amate hama umwe wose yiyumvira ivyo arimwo hanyuma dukomeze ikiganiro neza. Aho wigesha twe turi abana b'abarundi. naje kwiga ndi umuntu ari neutral numviriza bose nkamenya bano bahagaze hehe numviriza twebwe hari abantu twitwa ngo dushigikiye leta iri mu butegetsi gushika leta nshasha ije ntimudushavurire mugiye igihe nshasha itaraza ntizokwiyerekana Okay, ego nta. Kumenga urashavuye cyane. nukuri Karirimbo tumira amateko. Ushavujwe n'intwari ihari, ushavujwe n'iki? Ayo n'amarangamutima niko bayita. ico si kirundi amarangamutima si kirundi Abana b'abarundi bakeneye kubohora igihugu cyabo ngabo baraje. Mugume mwidigadiga aho murindire. Nimba mwibaza yuko abantu batari ku rugamba. none zamwiriwe Ego reka twakire umutare na baju turabaramukije cyane yambu gose ego yambi karibu reka honneur femme umutare reka tubanze tuganire na baju nibaza ko yansanze ngaha kuva kare narindi ego ariko kubera yuko twakiriye benshi b'abagabo reka tuze turacishamwe n'abagore babyumva mu mwanya Mbo umutare reka rero urabona ubutwari bw'abakenyezi b'abarundi kazi nuko bumeze karibu umutare tuganire. Urakoze cyane. Hari ikibazo nanyu ndakubaza. Yagamaki? Je nyaga amahoro n'iterambere. Ego. Nari nababajije kare muri commentaire kuva kare nti bimwebwe qu'est-ce qu'un pays de droit et quel est le pays de votre modèle? Yes. Qu'est-ce qu'un pays de droit? Un pays de droit, c'est-à-dire que c'est un pays d'abord où le droit a de la valeur. C'est-à-dire que nous voulons un pays où, si tu te sens lésé, parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. La loi burundaise est écrite, elle est là. Mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est toujours un problème. Donc, si quelqu'un abuse de mon enfant, abuse d'un membre de ma famille ou le torture ou tue une personne de ma famille, dans un pays de droit, je peux appeler la police. Est-ce qu'aujourd'hui au Burundi, si tu as un quelconque problème, disons qu'on t'a volé ta voiture, est-ce que tu vas appeler la police? Qu'est-ce que la police va faire? Donc la police est là pour derrière les fainéants qui volent les voitures. C'est ça. La police est là pour faire son travail de ramener la sécurité. La police n'est pas là pour aller tuer sur des innocents. La police n'est pas là pour kidnapper des innocents. La police n'est pas là pour torturer. La police burundaise kidnappe. Aujourd'hui, la police burundaise kidnappe. Elle n'arrête pas les Burundais, elle kidnappe. Pouvez-vous donner des exemples? On vient dans une voiture non immatriculée, une voiture avec des vitres teintées, et on enlève quelqu'un devant tout le monde, au marché, au travail, dans sa famille. On l'enlève, on ne dit pas, voici un mandat d'arrêt, voici la raison pour laquelle cette personne est arrêtée. Et la famille a même peur
d'appeler au secours. Parce que quand c'est la police qui kidnappe, tu appelles qui? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que les Burundais, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un Burundais trouve refuge dans la messagerie privée de Pacifique Ninina Hazwe pour aller dire au secours, on vient de kidnapper mon frère? Est-ce que ça, tu trouves que c'est un pays de droit? Un pays de droit, même la police fonctionne avec des règles déjà établies. Même le policier, quand il fait du tort à la population, il y a déjà un cadre pour le forcer à rester sur les mesures qui concernent son travail, qui encadrent son travail. Est-ce qu'il y a un pays de droit? Vous le voyez dans la facette des polices? Continue. Dans un pays de droit, on n'a pas plus de 15 000 personnes, membres d'un parti politique, MSD, qui sont en prison simplement parce qu'ils sont membres du MSD. Ça, c'est pas un pays de droit. Dans un pays de droit, le président n'a pas le droit de dire... Mais vous parlez MSD, vous parlez Red Tabado. Qui vous êtes, s'il vous plaît, madame? Je suis burundaise. Je m'appelle Pamela Kadzekare, je ne me cache pas. Écoutez-moi, je demandais, vous parlez de Red Tabara, n'est-ce pas? Et vous parlez encore de cette partie que j'ignore même annoncer. Mais de quel côté vous êtes? Je suis du côté des Burundais. Je suis burundaise. Je suis une Burundaise qui a trouvé beaucoup d'amis qui, comme elle, pensent que le Burundi a besoin d'un pays de droit. Un pays où la justice n'a pas de lunettes ethniques. Un pays où la justice n'est pas régie par la corruption. Tout ce que je dis ici, nous sommes des millions donc, de vous dites Burundais que le Burundi est régi par la corruption, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le texte de la Constitution, vous y trouvez les alinéas corrompus au monde. C'est un des pays les plus corrompus au monde d'après les chiffres officiels reconnus par tous les pays. Je demandais un pays modèle pour vous, madame. Un pays que vous connaissez qui n'est pas corrompu. Je n'ai pas besoin d'un pays modèle pour savoir que j'ai besoin d'un pays de droit dans mon pays. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne c'est quoi être maltraité. Alors, où t'as trouvé tes connaissances? On n'a pas à m'apprendre cela. J'ai pas à apprendre cela. Alors, si pourquoi vous voulez nous donner qu'on applique votre philosophie alors que donc vous n'avez pas de modèle? C'est pas sa philosophie, c'est ta philosophie toi aussi. Que parlez-vous, madame? Dans votre pays de droit. Non, mais attends, mais toi est-ce que tu es burundais? Bien sûr, madame. Mais pourquoi tu parles français? Il faut parler kirundi. Parce qu'il y a plusieurs Burundais qui ne savent pas parler français, qui sont en train de nous écouter. Peut-être qu'il a des soucis pour parler en non, écoute, nous tous on parle français, mais on peut parler kirundi aussi. Qui vient dans l'écrit et dans le parler. Écoute, Moutari. On parle français, mais baravuga igifaransa. Naho twangaye dukeneye gutabara miliyoni 13. Uwo muntu umwe rero ego mugabo nimba n'umurundi reka nawe nyine arakeneye gutabaga uwari muri bamwe bakeneye gutabaga bose wewe icara ngaho wige n'ahandi ntutuzanire mu gifaransa tu nous amènes en français on va parler le français tu nous amènes en anglais on va parler en anglais. aha tujana niyo tumukurikiye uno muzi polisi yakoze cizanye kurondera ibitsina by'abagabo. Umutare ibyo twaganiriye je nibajije ko umutare ibyo mumbire ariko uzanye igifaransa ngaho ko tutashije twese ngaje numbiwe ngo polisi barabaza amakesityo ariko arapoza niyo Puma ndabinginze mwese duhore twumvirize icyo agomba kutubwira reka twige reka twigishe twumve yuko tutakeneye ndi kuyaga n'abantu mushaka kuzaba bakuru b'igihugu sivyo none mushaka kutuzanira induka ndakubaza uyo ni umutare dukeneye igihugu gifite amategeko reka tubandanye mu kirundi umutare ndabasabye tumwumvirize mbabarire niravuga ikintu utatahura
wihangane ntabwo nzakubaza. turagusigura Okay. Nabajije nti mwebwe igihugu muvuga ko mukeneye kwestora mu Burundi amategeko ko igihugu cyacu ncaba un état de droit mufatira kuki mbega nibihe ibindi bihugu bibenspira kugira ngo mwumve ko twe tubibuze mu Burundi? Merci. kubera iki uzana ibindi bihugu nibihe bindi bihugu wewe uriko reka ndakubarire ndikombaza ndondeza tugira umwe mesi uzamukoze reka ndamwishure umutare abarundi turabarundi benshi twatahuye yuko uranyumva turabarundi benshi twatahuye yuko kijya gihugu cacu abarundi bakomerekejwe no kubura intwaro ibereye turabarundi benshi tumaze gutahura yuko nibibazo kibazo nababajije madame nabajije intwaro ibereye kuri mwebwe ni ndiko ndakwishura ni wihangane bavuze gusanga abapolisi niyo nkingi y'igihugu yewe nawe polisi gusa ariko nawe mugabo umutare iyo ubajije ibibazo nawe uzurafata umwanya wumviriza inyishu ndiko ndandika ibyo kurambira canke bibaze ibibazo byose hama uvyishurirwe rimwe mugabo uyimona ntabwo kwishura ntucubaza ikindi kibazo bibarize rimwe byose nabajije kuri mwebwe un état de droit niki mwebwe mutwigisha iki ko muvuga ko mu Burundi ntayihari twebwe ikintu tukwigisha kandi utekane uraronka inyishu kuko nakubariye ati ngaha aye nta kibazo na kimwe dutinya siko utekane ndakwishure neza ikintu duharanira twebwe ni intwaro ibereye ni intwaro ikintu ca mbere kiba gihari ni intwaro n'amategeko yanditse akurikizwa mbere n'ayanditse muvuga iki muvuga izo nshingiro muvuga iki umutare soit tu veux urakeneye kumva inyishu canke ntavyo ukeneye uri kubaza kugira utahure canke uri kubaza kugira uharire none ko muri abategetsi mukaba mutisunga ibitabo binini vy'igihugu ushaka ndagutahure gute uri kuzana igitabo ico cyose none uje guharira canke uje gutahura ndikumviriza icyumviro cyawe kandi utari kuranyumviriza wazindutse usigurira abeditaba icari cyo sivyo ndabasavye mowa twese twugare mikro avuga shikari reka tumwumvirize ntabwo nkunda kuyaga n'ukanira haje umwe ni sawa ndabasavye ndondeza tufasha abantu batahura ico umugambi wa Retabara uvuze umugambi mutare ntabwo ndabasavye nkuko nari ndabivuze umutare uraronsa umwanya shikiriza iciyumviro cawe mu mutekano ntangere ukumwe nivyo wumvise kuva bigico wavyiyumviriye ko hanyuma oya je ndashaka dukore mukuri urumva kuko gushikubaho wakadugiye urabaza uwutanguye kukwishura ugaca umuhagarika utumvirije inyishu uwutanguye kukwishura wese waciye umuhagarika utumvirije inyishu ni kuvuga rero yuko ufise ibibazo byinshi urarahawe umwanya ubibaze utuje vyose urahawe umwanya ivyo wumvise arico wagaye ukivuge arico wakunze ukivuge urahawe umwanya ata muntu numwe agira guciremo oya ntabwo n'umufatiri aho tuba tugomvye kugusonera ntabwo je n'umufatiri sinkunda kwivugana kabisa ntabwo ndabikunda ni mu mpumwe usaka nishure ariko mu mwanya yasisangiza ijambo mvuga ruko hari wundi muntu ariko aravuga nguko hagira umuntu avuga nce ndamuciramo aho ico si kiganiro urumva ari ivyo ushaka gukora ntushaka kuganira ushaka kuganira urumviriza abandi hanyuma uhawe umwanya ugashikiriza iciyumviro cawe umugabo ntuvuga ngo jewe ngo ndaje nguvuga wese nce ndamuciramo ivyo iwanje ivyo sindavyemera nimba ari uko konyene wowe uzi kuganira urikorora wowe nyene ubandanye hanyuma twe turabandanya tuganira ikiganiro dutekanye nimbu naho ndaguhaye umwanya ntishikiriza iciyumviro cawe witonze utekanye atawuguciramo kandi bose nabasavye ndababarira ati ugara mikro tugira tumuhe umwanya agira ganira utabishaka ivyo nivyo wawe mugabo ntuvuge ngo uvuga ari uko hari wundi muntu ariko aravuga umuciramo none pamwe uri capable yo kunyishura ndakubajije ikibazo ndakubajije ati intwari ibereye kuri mwebwe niki mukaca muvuga ngo nivyanditse mu bitabo ntuvuge kare nibwirizwa shingiro uri kunjana he
Okay, ico kibazo nico warubajije? Ico nico kibazo nico wabajije? gituma narinda betero Okay. ubundi mubana ndi Sawa muri rero, Rwanda reka no rero kwari ico umutare kibazo wegena muri wabajije. defense nta kintu Ubu wegenda rero, genda winjire Fedenebe ubu urategura kurinda Macungu mureke ikibazo cawe cumvikanye umutare mikro yawe ndayugaye ntuyugurure inyishugira uyironke ntuyugurure ngo unciremwo niba ari inyishu ukeneye kuko ikibazo ubajije kiratahuritse ukeneye kumenya intwari ibereye ico arico ukeneye kumenya ingene tuyisigura ico kibazo nimba nagitahuye ugume wugaye mikro wishugwe rero amategeko y'u Burundi agenga abarundi agenga ukungene igihugu giteza gutwarwa amategeko aranditse nta kibazo na kimwe c'amategeko yuko atanditswe gihari ni ukuvuga ko iyo umuntu yishe biranditse ingene ahanwa iyo umuntu yivye biranditse ingene akurikiranwa n'ingene avyishura n'ufunzwe biranditswe ingene afungwa ubundi amategeko y'igihugu aba amategeko agenga abantu aba yagenga akazi aba yagenga intwaro urumva constitution ibintu byose biranditse ikibazo kiza rero mu Burundi kuva ayo mategeko yanditswe nuko adasomwa uko yanditse nuko asomwa n'abantu usanga bahagaraye ku butegetsi bakayasoma kugira ngo banezereze ubutegetsi ntibayasome kugira ngo batunganirize abarundi ugasanga uwakoze ikosa nimba ari mu bwoko bumwe n'usoma amategeko arashobora kugenda ayo makosa yakoze ntayahanigwe ugasanga uwundi nawe nimba atakoze amakosa akadenderezwa ariko akaba atari mu bwoko bumwe canke mu mugambo umwe n'abari ku butegetsi uyo akabiryozwa agafungwa amategeko aranditse yaba ayahari twashobora kuyakurikiza akaturaba twese amategeko akaturaba kuko aratugenga twese n'ay'igihugu amategeko y'akazi ntabakwiye kuraba ngo nayo uri mu mugambwe n'atari mu mugambwe ntabakwiye kuraba ngo nayo mu bwoko canke ngiki oya ivyo ni ibintu bibi bigaragaza intwaro mbi twe rero nk'abarundi ntidukeneye kuvuga ngo turavye ngo muri kijya gihugu ngo barakwizikiza amategeko ngo duteza ngo kubarabira kabandi nk'abarundi turafise uruhusha rwo gusaba yuko ayo mategeko uko yanditswe asomwa ataduconganishije ivyo ubitahure neza maintenant intwari ibereye turiko turaganira ntituri igihugu ca mbere kigiyemwo etat de droit umurundi wese turamubaza mugende mubaza bahunze mugende muharura abarundi bahungiye muri Sudan bangana gute abarundi bahungiye muri Somali bangana gute umuntu wese arafise muri we kapasite yo kumenya yuko ariko arahohoterwa canke atari karahohoterwa yuko abayeho mu mahoro canke atabaye mu mahoro nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha ngo wowe uri mu mahoro kandi udatekanye ubizi neza ko utari mu mahoro ni nkuko nta n'umuntu ashobora kukubarira ngo urahaze kandi inzara ikwishe urumva umuntu arashobora kuvuga ati jewe nta mahoro mfise aha ndahahunze ndagiye ahandi ntaca ahungira imvura mu muvo urumva arondera ahandi ashobora kuronka umutekano ni ukuvuga ko umuntu arafise kapasite atarinze araraba ku ruhande uwundi muntu yo gutahura yuko abayeho mu ntwaro mbi canke intwaro nziza maintenant ni iki kitwereka yuko mu Burundi hari intwaro mbi kandi atari bishasha si bishasha ni kubera yuko umurundi wese arafise mu muryango iwe hafi canke mu bagenzi arafise umuntu yishwe mu Burundi canke yahohotewe canke yahunze ahunga kubera yuko adafise umutekano mu gihugu c'u Burundi uwo muhutu uramufise uwo muntu uwo mututsi uramufise uwo muntu ube mu musende David uramufise uwo muntu ube muri Prona ube muri Yemeze nta murundi numwe ashobora kuvuga ati jewe ngiye nkaraba no mu nshuti twe twamye tuba mu mahoro twamye dutunganirizwa ntibibaho abatunganirizwa no munsi bashobora kuba bari mu bahohoterwa ejo hahise abatunganirijwe no munsi bashobora kuba bazoba mu bazohohoterwa ejo hazoza tanke intwaro ibereye itaje mu Burundi
urumva eske ikibazo cawe wakironsa inyishu umutare uratahura ico intwari ibereye numva mwagerageje ariko murakoze ariko jewe n'ubu sindanyugwa kuko nta umugambwe cyangwa umugwi urwana ufise devise yonyene yuko ubakiye ku ntwari ibereye kubw'iwanje numva mutanyujije mutamanye ishikwiye reka tugusubire ko wewe Burundi ubura no munsi ubona hari intwari ibereye na jewe ndashaka kumubaza atubwire we katanyuzwe atwigishe intwari ibereye kuri we iyo ariyo kandi atubwire no mu Burundi yuko dufise intwari ibereye. murakoze cyane iyo tuvuze intwari reka nguciremo umuntu avuze ngo mumuzane ku miliyoni 5 umutwe wo mushira ku meza nga ku miliyoni 5 ibyo birabereye oya guterura umuntu yibereye mu rugo naho oya reka banze reka adusigurire karibu mutware reka dusigurire umutare intwaro ibereye kuri wewe canke etat de droit bisigura iki intwaro ibereye kuri jewe canke uko ndayitahura ni intwaro bwa mbere yegereye abayitoye hama igakorera neza abayitoye ku buryo igihe cyose uba ukeneye icyo ushaka gushikiriza utabura abagutwara aho mwagerageje gutanga inyishu mwafatiye ku bintu byo guhohoterwa nk'uko umenga guhohoterwa niyo signe de faiblesse d'un pays gusumbya ibindi byiza wabona kare wavuze ko wewe nyene ndondeza ngo igihugu cy'u Burundi ngo ni cyanyuma kwisi ufatiye kuki abarundi turi miliyoni zirenga 13 zaba 14 hari famine urumva iraba proclame mu gihugu cy'u Burundi ico gihugu cyo hakurya mwaba mwemera kari paradizo abishwe n'inzara bangana gute oya nta wavuze ikindi gihugu ivyo uri kuravuga bituma namubajije ambe igihugu de reference ugende twe turiko tukubaza kuvyerekeye umbiriza yaco ukatisha ikibazo moa nta misi yose uranyumva madame ndiko ndakumva twe dukeneye twishura ya pas un élève sans son maître sivyo nabubajije kare madame ndondeza ati ni ikihe gihugu mwirefera ko turabe kiyo politike y'ico gihugu ariyo dukeneye iwacu kugira ngo twadopti tubakurikire sivyo uvuze ngo umuntu arafungwa ni hahe kwisi badafungwa ni hehe badahohotera umuntu we wobuze umaze kugenda kwinusa ni hehe umbwira igihugu aho mba jewe okay muri Canada mbona bari ko baraza guhohotera muri Canada ntahohotera aho bahohotewe hariho ama mechanisme ahari yo kugira ngo umuntu ahohoterwe yahagenda kwitwara mu Burundi bitwara he none umuntu yo bamufashe bamufakana oya uno munsi bunyoni ugira ngo ushobora kubukunda intwari hari mu Burundi gusumba uko bunyoni yari ndiko navuga ko nkunda intwari hari ndiko ndabaza kugira nkahure ibyo muri ko murigisha oya reka ntacyo bandanye dusigurira iyo ntwaro ibereye iwawe mwongeye muravuga ibijanye n'abasoma amategeko programme zihari mwavuze zihari mu Burundi madame wishoje ndahamza ndondeza ni mumureke abanza dusigurire kuko je ndakeneye yuko iryo jambo ari dusigurira twebwe turiko turamwumviriza tumwumvirize twumve ivyo ariko aravuga yuko ari byo hama rero nimba ari kibazo tumubaza twongere tumubaze kuko nawe ariko aratubaza natwe dukeneye rero yuko adusigurira atwereke iyo ntwaro nziza ariko aravuga yuko iri mu Burundi yuko ihari atwereke yuko nk'ubu nka mushiki wiwe canke mwene wabo ahohotewe azoca avuga yuko iyo ari intwaro nziza burya utaraburogagira ngo yogira iki nimba ivyo turiko turavuga we bitaragushikira umenye yuko ufise mu muryango wawe uwo biriko birakorako nimba uyu munsi bitariko we biragukorako ndibaza yuko ejo nejo bundi bizogukorako indirectement uko biri bugende kose
biragukorako ntuze ngaho tubeshe nituze ngaho tugire twisigane amavuta. Madame Mowa nama nakubwiye kuzuragabanya ama emotion. No, reka tuvuge none umuntu yakoze ikosa agahanwa nikosa sikosa umuntu ujya natwe umuntu yarenganijwe nawe tuvuga umuntu wese ku rugero rwiwe. Iyo bavuze leta ga muvyeyi leta n'umuntu ni c'est un monstre ikora uko ishoboye kandi uko ishaka. Leta c'est un monstre urumva monstre ndawakarora kwihugu bingahe dore fe indira gato banza wumvise leta uri kuravuga ingene uri kurayituka ntabwo uri kurumviriza ibyo niko navuga nicyo gituma niko nababwiye ko biza kungora gutahura niko nabivuga. Oyaye we wumviye yuko ari leta urazi monstre dusigurire monstre icyo bivuga mu Kirundi. Mu Kirundi no kuvuga intwaro ifise uko ikora un système. Iyo rero bishitse icyo si cyo uvuze monstre gifise cyo sino navuga yuko iyo leta ni monstre kuko ndayivuze gutyo namaze kwicira urubanza jewe sindayicira urubanza kuko amategeko ariho kandi umviriza ndakubwira ese wampaye umuntu umwe gusa. Okay vazi leta n'igisizi imwe mbega monstre mu Kirundi igituma navuze ko leta ari kintu cyubakitse pour un système n'amategeko yayo abantu ayo mategeko akingira abanyagihugu kuvuga ku buryo umuntu wari wese kirakizana sinzi ko riko ranyumviriza. Rero muri ayo mategeko mwe mwavuze ngo haraho umuntu ngo baramusomera umuntu araba yafunzwe bakazana urubanza rwiwe bakamusomera ngo umuntu asomye amategeko akayasoma nabi. Mbega muri za test de droit tuzi amakode yose umumenyesha umushingwa manza cyangwa umushikiriza manza le juge arashobora gusoma ibitari muri code. Nico kibazo nababaje. Kibazo ariko urabanza umukuru w'igihugu wenyene ga imanza mu Burundi zicibwa umukuru w'igihugu president w'u Burundi wenyene ga umutare wenyene aherutse kuvuga ku kibazo bamubajije bati hari abantu bahejeje igihano bahawe barafunzwe ariko ntibararekugwa kandi igihano bahawe imyaka yaraheze. Umukuru w'igihugu wenyene never wenyene yavuze ati abo bantu nubwo bahejeje ikiringo cabo ndabagumiza mu gasho kubera ko ndabakuyeyo bashobora kugenda gusanga abandi ku rugamba kungwanya. Wewe ga umutare sinzaho yabivugiye muri iyo droit ushaka ndakuronderere audio ego ubukoze uko nyene ubivuze reka ndabikuronderera. Merci. Reka abandi barakuganiriza yirondere canke na je no yirondera uko nyene mubivuze uko nyene muzaba mukoze sinshobora no kuvuga ni navyumva yabivuze uko nyene cankoruka mo aburaganiriza abandi reka ndabimuronderera. Ariko ikindi rero nagira mbaze hari ikindi sabwe ya mutare nakwazi gaza kimwe uri Burundi canke sihuri Bujumbura je ndi Bujumbura sivyo yego cyane eka tuyaga twiwe turi ku rubuga yego cyane turi siritere nashaka ndakubaze intwari ibereye Bujumbura ni intwari ibereye Bujumbura ni intwaro umunyagihugu wese aronka haja kwitwara canke kwitwarirwa tuba tugeze imwegereye sivyo jewe akarorero mu gihugu uranyumva ukwasa kose kwari yakose oya ubu ntibakija kwizone babanza kuzamwe mu ntuze babandi bavuga babandi babita gute none nagira ni huba umva ko kurabe ni umvirizi yo simbi ubu umuntu arafatwa asufatiwe muri quartier akajana muri documentation oya je we bana wo turi umva ko abesha abanyagihugu abene data uri mu Burundi atari huri si yuri je ni hondi mbwe. Okay. Uwo muntu yafashwe araheza akaja kumbirizwa donc mu rubanza rwa mbere akaburanishwa. Iyo ashoye kwerekana ivyemeza ko atacafise. Aho na hatafatanye itonga. Araheza akunguruza afise uruhusha rwo kunguruza